ngo hariho amashirahamwe leta ifisemwo imitahe hahise imyaka irenga 10 adashobora gutanga ivyegeranyo. Akarorero k'ayo mashirahamwe aterekana ivyegeranyo vy'uko ubutunzi bwifashe ni nka Brarudi kuva mu 2008, Otraco kuva mu 2009 hamwe n'izindi nzego za leta. Ivyo rero vyavugiwe mu nama nshingamateka hirya y'ejo hahise itariki 9 Nyakanga 2024 aho bariko bikweza icegeranyo c'ivyaranguwe mu mwaka wa 2023 na sentare ijejwe gusuzuma amatungo ya leta Cour des comptes. Mbega none imitahe ya leta mu mashirahamwe irunguka? Niyo nkuru nyamukuru turabira hamwe no musi. Amahoro cane ni David, nizere ko meze neza. Twibukanye gato amashirahamwe leta ifisemwo imitahe yaraheranye imiliyaridi zirenga 200 mu 2019. Ayazi imbere y'ayandi mu kugira amadeni manini gushika ico gihe yari Onatel Burundi ryari riheranye imiliyaridi 117, Sosumo imiliyaridi 31, Regidezo imiliyaridi 22.5. Ni mu gihe icegeranyo catanzwe n'ibiro vy'umushikiranganje wa mbere w'u Burundi mu 2021 cerekanye ko mu myaka 6 amashirahamwe 28 yinjije imiliyaridi 152.6 gusa. Bamwe mu bashingamateka rero ngo ntibatahura aho bipfira kubera hasanzwe hariho sentare ijejwe kugenzura amatungo ya leta. Umushingamateka Pascal Gikeke niwe yabajije ati kuko ibi bintu vyisubiriza ngo kanyomoza naho hantu haba hari imigambi ya leta iriko irakogwa abo bantu bagakoresha amafaranga mu kanywa babo, ngo abo amategeko yahaye ububasha bwo kugenzura ayo matungo babuze uko babigira vyo kwitwa gute. Uburongoye iyo sentare yubahiriza amatungo ya leta Generose Kiyago agize icayishurako yagize ati ikibituma harimo kutamenya mu bajejwe gutunganya ayo mafaranga ya leta. Akarorero ngo nabo bandikiye babasaba ngo babarungikira amakonti y'imyaka bari babasavye, harabaciye baja mu mabanki batanga amanimero ya konti zabo babikako amafaranga baca bashirako n'igitigiri cariko. Vyumvikana ko hari abatabizi. Icuka abashingamateka bavuze ko iyo sentare ifite ubushobozi bwo guhana izo nzego n'amashirahamwe adatanga ivyo vyegeranyo amenyesha ko itagira namba. Generose Kiyago asigura ko igisata cari kijejwe amategeko mission juridictionnelle kitagikora naho canditse mu mategeko. Umukuru w'igihugu niwe yigeze kuvuga ko hariho ingorane yuko abakora mu mashirahamwe ya leta bibaza ko yabagabiye umutahe yashizemwo. Ngo habe namba. Hari mu ijambo giwe aho hahimbazwa umunsi mukuru w'abakozi n'akazi mu 2022. Ico gihe umukuru w'igihugu yahagaze cyane ku mashirahamwe leta yashizemwe imitahe. Ayo mashirahamwe ngo yashinzwe kugira ngo leta ironke umwimbu uyifasha guteza imbere igihugu. Umukuru w'igihugu ngo yaraneguye abagize inzego shingwa ntwaro z'ayo mashirahamwe ngo bagabura inyungu kandi atamutahe bashizemo, kandi ngo baba basanzwe bafise umushahara. Mubonano uwahoze ari umushikiranganje wa mbere arangiye mu nyoni yagiranye n'abaserukira amashirahamwe yegukira leta n'ayaterera umuganda mu bikorwa vyayo basanze ibintu vyifashe nabi cyane. Aho hari mu kw'icenda 2021 hari bitari bike vyoba vyaratumye ayo mashirahamwe asubira inyuma. Aho twovuga itunganywa ryayo ritameze neza, ibikoresho bishaje n'intambuko ndende zisabwa mu gihe cyo guhiganirwa amasoko. Twovuga kandi ubushobozi buke bwano mashirahamwe bwo guhiganirwa ikibanza ca mbere n'ayandi mashirahamwe yigenga. Umuntu ngo asanga hagaruka uguhonyanga amategeko agenga itangwa ry'amasoko, ukutagenzura uko akazi kariko karagenda, imishahara y'abakozi irenze biturutse ku bwinshi bwabo n'utundi turusho duhabwa abagize inama shingwa ntwaro muri ayo mashirahamwe. Hakaba rero n'abakozi benshi badashoboye n'ibindi. Abahuriye muri iyo nama baragarutse ku mvugo abari muri ayo mashirahamwe bagira mu ngendo mbi yo gutunganya ivy'ubutunzi ngo ni vya leta. Kimwe mu vyumvikanywe ko muri iyo nama nuko hoba amasezerano n'ayo mashirahamwe ashingiye ku kazi akora n'ingene bagakora, contrat de performance. Namwe mu vyumva gute? Dutandukira inkuru ngufi nazo.
ifumbire fomi ishobora kuzoteba gushikira abarimyi mw'irima ry'agatasi rigiye kuza bivuye ku bibazo vy'ikena ry'ibitoro. Hermenegilde Manyange yamenyesheje ko ikibazo bariko barahura naco ari ikena ry'ibitoro kugira iyo fumbire ishobore gushikira abanyagihugu. Ivyo Manyange yaserukiye ishirahamwe fomi yabishikirije mu nama umushikiranganji wa mbere Gervais Ndirakobuca yagirishije abegwa n'igisata c'uburimyi. Inama yabereye Igitega ejo hahise itariki 10 z'uku kw'icenda. Ejo kandi inama nshingamateka yaremeje ko Burundi bwo kwinjira mu muryango wa G7+ w'ibihugu vyishinze gufashanya mu vyago vy'intambara n'ibindi. Vyabereye mu ngoro y'amanama mu Kigobe aho Audace Niyonzima umushikiranganje w'ikigega ca Reta yariko asigurira abarundi amasezerano y'uwo muryango. Uwo mushikiranganje yagize ati kwemeza ayo masezerano bizotuma Burundi bushigikirwa mu matati y'intambara no gutsimbataza amahoro. Ngo harava kandi n'amafaranga yo kubaka amabarabara gufasha mu gukinga imyuzurira n'ivyago bitegwa n'ikiyaga Tanganyika, ibiza n'isibe n'ibindi. Ibice 34% vy'ingo ziba mu Burundi ziramaze gusansumwa inyuma y'imisi indwi rusansuma nyezi nitanguye. Ivyo vyashikirijwe na Nicolas Ndayishimiye umuyobozi mukuru arongoye ikigo kirabi vya rusansuma CNOR mu itangazo ryo ku itariki 9 Nyakanga 2024. Zimwe mu ngorane zagiye ziribonekeza harimo nko kwanka canke kubura abantu bo gusansuma cane abo mu gisagara ca Bujumbura, kubura umuyaga nkuba n'ibindi. Mwakoze kudukurikira, aya makuru muyasanga ku mbuga za Yaga na Iris News, ahanje tuzosubira ejo.